Igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, ikigabane ca mbere. Ivyo Yohana yashingiye intahe. Uguhishura kwa Yesu Kristo, uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana, yashingiye intahe ivyo yabonye vyose, nivyo jambo ry'Imana, no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Indamukanyo. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mashengero ndwi yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabona co kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uwuganza abami bo mw'isi. Umwe adukunda yatubohoje ivyaha vyacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe, niyo se icubahiro n'inganji bibi vyiwe bihe bitazoshira. Amen. Iharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Jewe ndi Alufa na Omega, niko Umwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, nishobora vyose. Ko Yohana yiyeretswe na Yesu. Jewe Yohana mwene so, musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kizinga Patimo co mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba, rivuga riti, cubona ucandike mu gitabo, ukirungikira amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tawatira, ni Sarudi, ni Filadelufiya, ni Lawodikiya. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi ivya zahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona ubusa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Kandi umutwe wiwe n'umushasi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umwero canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshirako ukuboko kw'iburyo, ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ivyo ubonye, n'ibiriho n'ibizoba, hanyuma y'ivyo ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo, n'ivy'ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'inzahabu. Inyenyeri ndwi z'abamarayika b'ayo mashengero ndwi, ibiterekwa kw'amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Ivyahishuriwe Yohana, ikigabane ca kabiri. Icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso, utufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'inzahabu, aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa vyawe n'ubutame bwawe no kwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga n'abanyabinyoma. Kandi ugira ukwihangana wirengagije ivyo ugirirwa kw'izina ryanje, ntiwacogora. Ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe
nturi igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco shiti wihanye. Ariko ico ufise nuko wanka ibikorwa vy'Abanikorayiti, ivyo nanje nanka. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kurya ku vyanje ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Icete candikiwe ishengero ry'i Simuruna. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Simuruna utuwa mbere kandi uw'iherezo wari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara ari umutunzi, n'ibitutsi vy'abiyita Abayuda atari bo, ariko ari isinagoge ya Satani. Ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Ewe mugwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mw'ibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Icete candikiwe ishengero ry'i Perugamo. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo utufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo ndazi aho uba ko ariho umugwa wa Satani uri, kandi wumiye kw'izina ryanje, ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa, icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise ivyo nkugayako bike, kuko iwanyu uhafise abakomeza inyigisho za Baramu yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye ivyaterekejwe ibigirwamana bashakane. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'uko nyene. Nuko rero niwihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobagwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa. Icete candikiwe ishengero ry'i Tuwatira. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Tuwatira utumwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe, n'ingene ushitse ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi ibikorwa vyawe vyo hanyuma birusha ivya mbere kuba vyinshi. Ariko mfise ico nkugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yita uvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane barye ivyaterekerejwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubushakanyi bwiwe. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo mwakoze. Ariko mweho abasigaye muri Tuwatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ivyo babandi bita ivy'ibwina vya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira kuco mufise mugashitsaho nzozira. Unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa kw'iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzavya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na Data. Kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane ca 3. Icete candikiwe ishengero ry'i Sarudi. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Sarudi utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi
ngo ndazi ibikorwa vyawe kuvugwa kuri muzima ariko uri uwapfuye. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko ata bikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso, nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Ariko ufise amazina makeyi y'abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosiribanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Icete candikiwe ishengero ry'i Filadelufiya. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Filadelufiya, tuwera, uwukuri, uwufise urufunguruzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugwugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Nguhaye bamwe bo mw'isinagogi ya Satani biyita Abayuda atari bo, ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe co kugerageza kigira kize mu bihugu vyose, kugerageza ababa mw'isi. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandikwa kw'izina ry'Imana yanje, niryo mugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mw'ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika kw'izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Icete candikiwe ishengero ry'i Lawodikiya. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Lawodikiya, utuwita Amen, icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, yuko udakonje kandi ntubire. Ico mugakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakazuyazi, udakonje ntubire, ngira ndakudahwe. Kuko uvuga uti ndumukire, ndatunze, kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda amenya. Ndakugira inama, ungure kw'izahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungureko n'impuzu zera, ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira, nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane ca 4. Yohana yerekwa ivyo mw'ijuru. Hanyuma y'ivyo ndavye, mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ako kanya mba muri Mpwemu, kandi mbona intebe iteretse mw'ijuru, mbona n'uyivyagiyeko. Uwaravyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko, bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo vy'izahabu.
Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi muri ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga c'ibirahuri gisa n'urubona, kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo bine vyuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, ica kane casa n'inkukuma iguruka. Ivyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu kandi vyuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda, ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro, vyama bivuga biti uwera 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 niwe Mwami Imana ashobora vyose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Kandi iyo vya binyabugingo bihaye uguhimbazwa n'icubahiro n'ishimwe ivyagiye kuri ya ntebe, niyo ibaho ibihe bitazoshira, ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri ya ntebe, bagasenga ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo vyabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati: Mwami wacu, Mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye vyose, icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigomvye. Vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 5. Yohana yerekwa umwagazi w'intama w'Imana. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe, canditse imbere n'inyuma, kidombagije kudushasharandwi tumatanije tudomwe kw'ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati: ninde bibereye kwazingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntiyagira uwo mw'ijuru canke uwo kw'isi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse uwubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati: ntaco urira, ehe intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo kw'igishitsi ca Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumye kwama zija mw'isi yose. Araza gikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwabira ico gitabo, vya binyabugingo bine na ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu, niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati: birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na vya binyabugingo na ba bakuru, igitigiri cabo cari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi. Bavuga n'ijwi rirenga bati: umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icubahiro no guhimbazwa n'umugisha. Kandi icaremwe cose co mw'ijuru no mw'isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose, numva bivuga biti vyagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama, umugisha ubuwabo n'icubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira. Kandi vya binyabugingo bine biravuga biti amen. Bano bakuru bikubita hasi barasenga. Ivyahishuriwe Yohana
Ikigabane ca gatandatu. Yesu amena ibimatanije igitabo. Mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushashara ndwi tumatanije ca gitabo, numva kimwe muri vya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mbona ifarasi y'igitare, kandi uwicayeko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo agenda anesha, kandi ngo yama anesha. Kandi amenye ica kabiri kimatanije ca gitabo, numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino. Haza iyindi farasi y'akagajo, uwicayeko ahabwa gukura amahoro mw'isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Kandi amenye ica gatatu kimatanije ca gitabo, numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino. Mbona ifarasi y'agafyiri, kandi uwicayeko yari afise umunzane mu minwe. Numva hagati y'ivyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti ingero imwe y'ingano ni denariyo, idenariyo, n'ingero zitatu za sayiri ni denariyo, idenariyo, ariko amavuta na vino ntugire ico bikorako. Kandi amenye ica kane kimatanije ca gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino. Mbona ifarasi ibenjutse, kandi uyicayeko yitwa Rupfu, Kuzimu nawe aramukurikira, bahabwa ububasha ku kigira kane c'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko vyo kw'isi. Kandi amenye ica gatanu kimatanije ico gitabo, mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise. Batakambisha ijwi rirenga bati, Databuja wera w'ukuri, uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mw'isi amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera, babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka, gushitsa aho igitigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nkabo kizoshikira. Kandi mbona amena ica gatandatu kimatanije ico gitabo, isi iratigita cane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kwose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mw'ijuru zirakorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura insukoni zawo zitararunguriza, ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga vyo mu kiyaga vyose bikugwa ahantu havyo. Abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegemvya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara vyo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati, nimutugweko, muduhishe inyongazi vyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara?